ubwambere na mbere ntanguye kubakengurukira ukuntu mwaje kudushigikira kuko duca tubona ko tudatamba twirorera dufise abadufasha mu mugongo hama tugasaba kandi ko n'ikindi gihe muza muraza kudushigikira ndetse n'abariko badukurikirana boba batarashika kuri iyi ntumbero ngo bashobore guhimbaza uno muvunyi nabo ngo bavyijukire kuko nka jewe tutaratangura gufata umunsi nk'uwo ngo tumuhimbaze sinari nzi n'umuvunyi n'izungu wari hama nkabakengurukira cyane kuri ikiganiro muduhaye murakoze. Ntiwaruzi umuvunyi w'isungu wariwe ubu waramumenye bike mu byamuranze n'ibyaha sisi yameranda ufagiye yavukiye mu gihugu cya Portugal hama yari umuntu yakunda kuririmbira Imana cyane kuko ngo n'umunsi wo kubaka kwiwe sisi yango yararirimbiye indirimbo nziza uwo bubakanye. Gira amahoro n'iteka bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje iteka ryawe. Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima. No musi ndabahaye ikaze mu kiganiro kidasanzwe mubona ngomba ngirane n'aba bapfukanye bambaye umwambaro w'abaririmbira Mana. Rero bano baririmbira Mana neza na neza nabo muri paroisse ya Rushubi niho uno munsi Action yakubitiye kugira ngo ishobore kuganira n'aba baririmbira Mana. Icabakoranyije baje baririmbira Mana ba mu makohale atandukanye agize iyi paroisse ya Rushubi, bino kuvuga nabo ku masikirisare bose barimwo. Aba bavukanye rero mubona tugomba tuyage nivyo koko bambaye umwambaro usa ariko suko bari muri kohale imwe nuko ahubwo bari muri kohale bahuriramwo bita kohale centrale. Reka rero ntatevye ndabahakanya batwidondore kugira ngo bace banatubwira n'icatumye bakorana kuri uno munsi. Reka duhere kuri mugenzanje. Murakoze kumpa ijambo. Jewe nitwa Karabere Hatungimana. Abasanzwe ndi muri Tindamana muri Paroisse Rushubi. Ndi muri Korale Centrale. Hanyuma sanzwe ndi umuhanuzi muri komite mpuzamakorale ya Paroisse. No munsi rero tuzakanyamuneza aho turamutse twigina umuvunyi w'abaririmbira Mana Cecilia Mweranda. Murakoze cyane ndabahaye ikaze hano kuri Action Vibes TV. Murakoze nawe. Eka tubandanye na mugenzi wacu kandi atwidondore. Murakoze cyane. Uchumi Jeremy yandi kamatera amakari kabasa Rushubi basanzwe kandi ni mu decoration famille abana yijeje kandi ko rero mu mpayikaze n'indakengurutse kwigana tugirane ndishimye cyane. Jeremy kaze gose hano kuri Action Vibes TV. Turafise kandi mushiki wacu ngaha. Murakoze cyane. Nanje nitwa Irakoze cyane. Aba nanje n'umwe mu bantu bakuhare agize Paroisse Rushubi aba n'umuhanuzi muri kuhare yo kuri Rushubi yitiriwe Ubutagera kuhare Sainte Trinité. Namwe turabahaye ikaze ngaha kuri Action Vibes TV. Turabona rero ubundi yambaye ukundi. Natwidondore aca tubwira ica jejwe. Tugira Kristo naganze Kristo. Mazina nitwa Ndayikengurukiye Sirdi. Bisanzwe jewe sindi muri ino paroisse canke muri kohare imwe muri zo ngaha kuri paroisse ariko sanzwe nza gufasha kwigisha umuziki. Niwo bita maître formateur en musique. Hanyuma rero ndi ngaha kuko abavukanyi basanzwe bari mu ishuri ry'umuziki ngaha kuri paroisse nabo nyene bari basanzwe bari kumwe n'abandi bagenzi babo bari mu makorari kuko barungitswe nayo makorari nyene
hanyuma baca baranasaba ko notanga inyigisho natanze inyigisho rero igira kabiri. Murakoze cyane namwe Sirdi, turabahaye ikaze ngaha kuri Action Vibes TV. Muranamenyereye ibiganiro byo ngaha kuko musanzwe muri n'umukosta kivi kuri Action Vibes TV. Ijwi mwumva inyuma ya kamera ni Edmo Kwizera kubwa Action Vibes TV, ariko kandi turi mu runani kumwe n'umuvukanyi Deusi niyo nizigiye kubwa Radio Maria Burundi. Rero duhere kwa coordinateur no munsi nyakubahwa coordinateur, turabona ko arakanyamuneza kadasanzwe aho mwahuriye hamwe nk'amakorale yose agize paroisse ya Rushubi. Mwavuze yuko muriko murigina umuvunyi Sisilia Mweranda, none kari gasanzwe arakamenyero imisi yose hageze ko muhimbaza uwo Mweranda musanzwe mukoranira hamwe? Murakoze cyane, igome kari gasanzwe arakamenyero ku turo y'icenda aho ukuma butashe duhimbaza umuvunyi wari Miramana Sisilia Mweranda. No musera twakoranye ko mwayibonye twari bakeya twarenga igihumbi, abagize amakorali 21 masikisare yose muri Paroisse ya Rushubi bose rero. None rero nuko arakamenyero turaja hamwe tukigina uwo muvunyi tukaronka inyigisho twazireko saa 2:30
turonka inyigisho zibiri zidufasha kumenya ibyo tubayemo muri liturujia cyane cyane ibimenyetso vyeranda dusanga muri ekleziya n'ibindi bitari bikeyi twaronkeye mu nyigisho kandi byatufashije cyane amarero kandi nuko twama tubigira akamenyero turatanga agafashanyo k'abarwayi abarwaye kuko duhereje umunsi mukuru nyuma y'uko ya misa tuja bigirana mu birori tugasanga n'ivy'umubiri hama tugaca tuja kuraba abarwayi mu bitaro bityo tukanezerwa ko tugikoze ego usanga ujejwe amakuru muri no paruwasi ya Rushubi mbega muravye kuva muhimbaza umuvunyi w'abarimbiramana Sisilia Mwiranda ku rwego rwa paruwasi yose nubwo nti intambwe muragira mu kugira ubwo bumwe mu kuhura kuri uwo munsi ego cyane intambwe iziraza ku munsi kuko n'uno munsi turamaze duhimbaza umuvunyi ufite n'indi ntambwe aho hariho abavukanyi bari kubika umuziki kugira ngo babironkere impamyabushobozi kugira ngo bamenye umuziki bamenye amanota bamenye kwigisha indirimbo bamenye ubuhinga iyi ni intambwe turaneza ko umwaka utashe abarimbiramana bariyongera bakabikunda cyane hama n'abasaseredoti bacu badufashe cyane bakatuba hafi mu nyigisho bakatuba hafi mu bitari bikeya turabona intambwe iriyo n'ubumwe buratera bukura ku munsi murakoze cyane mumaze imyaka ingahe mufashe iyo ngingo yuko muza murahimbariza hamwe uwo munsi mukuru udasanzwe uyu mwaka murakwije imyaka 9 kumbure nabo mu yandi maparuwase babonereho n'ibintu bihimbaye gose cyane mu ntambwe mwateye mwavuze ikijanye no kwiga umuziki turafise ngaha uwatubwiye yuko ajejwe kubigisha umuziki ni Sirdi Ndayikengurukiye. Sirdi je ntabara umbwire urangurira ubutumwa muri paruwasi yahe? Je ubutumwa aho sami ndaburangurira muri umoneri de la police kuko amajambo make ndumupolisi yego cyane muri paruwasi yahe neza na neza aho sami ndaburangurira neza ni muri paruwasi yitiriwe umwamikazi w'amahoro mu kinyamazuru bita Regina Pacis. Murakoze sanzwe ndi muri korale yitiriwe aberanda bose korale Voix des Saints yego nuko hanyuma urumva aho ni mu gipolisi bica byumvikana ko ndi umupolisi nanje yego cyane navyigishijwe n'igipolisi murakoze n'umuziki tugire Kristo naganze Kristo nibaza ko muca musanzwe mu korera ngaho nyene mu gisagara ca Bujumbura cyane gose nkorera ibujumbura mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi nkabasanzwe nkorera mu gisata kijejwe kumenyesha amakuru ntabara rero mumbwire kugira ngo murengane amaparuwasi iyo mu gisagara ca Bujumbura buke muduge dogagi no mu Rushubi ngo ngiye kwigisha y'umuziki vyaje gute ico cyumviro cabaje mu gute cyumviro cyo kugira ngo shike ngaha mu Rushubi ubwa mbere bwo hariho abari babanje gusaba bariyegeranije batari bake bashika nk'138 bo muri paruwase mu Berure abo rero bamaze kwiyegeranya ari benshi barasaba ko nogenda kubigisha umuziki ndaheza ndagenda ndabigisha ndetse bize amezi 15 yose kandi bararangiza naho batarangije bose mugabo abarangije no kuri sibake kuko harashuye kuboneka abashika 28 barangije bararonka impamyabumenyi y'ivyo bamenye mu bijanye n'umuziki kwigisha umuziki hanyuma no gucuraranga kwiga ibikoresho hamwe no kubikora ivyibanze hamwe umuntu ashobora kujana igikoresho ku mufundi mugabo yabanje kubona icapfuye icarico nuko rero muri abo 28 rero hariho umwe yava muri no paruwasi yava muri Sikirisare Kibuye hanyuma rero no kuvuga ko aho bica byumvikana ingene naje kuko muri ekleziya twamadukora turi mu bumwe kandi tugakora mu bugamburutsi nuko rero patiri wo ngaha amaze kubona ko hari umwe yava muri yo Sikirisare ya Kibuye ngaha muri no paruwasi yaca heza nawe bivanye n'abandi bari bo ngaha kuri paruwasi babona ko bashaka kwiga umuziki nabo nyene biyegeranije baraheza barasaba urusha mu sacerdote hanyuma arubahaye baraheza barantuma ko nanje ndaza nje rero niko kuca ntangura kwigisha umuziki ntabara mumbwire
muva i Bujumbura mukaza kwigisha umuziki mu Rushubi, ivyo bintu biraborohera cyane gose, biroroshe mu mukama, biroroha naho bitaba byoroshe gose ijana kwijana, ariko nukwitanga nukwivako, nuguheba, kuko Yesu yavuze ngo ubudahevye nawe ntacaronka. Nuko rero nico gituma jewe nabifashe nk'ubutumwa, kuko ni n'ubutumwa nkunda cyane, maze kubona ubukene bw'abo twita abahinga b'indirimbo byace bintera umubabaro munini cyane, camuga nti je nanje ndi hano mukama ntuma, aho zo ntuma hose nazo bari kure nshobora gushikayo nzoheza ngende. Nuko kuca nita uwo muhamagaro haza ndazi no rero, yego nuko. Murakoze cyane. Reka dusubire kwa mugenzi wacu Claver Hatungimana. Mwebwe musanzwe mukukira icyahe gisata, musanzwe murangura ubutumwa ngaha nyene kuri paruwase canke muri kugisata icyahe? Murakoze. Jewe sanzwe ndangura ubutumwa hano nyene ku paruwase muri Sikirisari ya Rushubi. Mbere ndasanzwe ndongo ikorale yitwa Korale Saint Joseph. Naho ndi muri Korale Centrale ya paruwase. Ndangura ubutumwa. Navuze yuko kuza murahurira hamwe ari ibintu bibungira ubumwe ku rugero rudasanzwe. Mbe ico uvuga uti iki ndabona ko kimaze gukuza ubumwe, kimaze kuduza urugero rwo kuririmbira Imana, kuva tugiye turaja hamwe n'ayandi makorale n'icahe, ugerageje kudoma ko rutoka ukavuga uti iki cyabyawe na bwa bumwe? Yego, murakoze cyane. Twebwe mu bintu dushima cyane kandi twirata ubu mu makorale, kubera twagiye hamwe tugashira ingufu hamwe n'ivyiyumviro, turafasha cyane. Yavuze mugenzanje ko dufasha abantu mwaka turafasha abarwaye mu mavuriro atandukanye ari muri paruwase Rushubi. Ikiyongeye ko turafasha n'abanyoro, abafunzwe bari mu busho butandukanye aho paruwase Rushubi igarukiriza. Rero turashima cyane abakiri bato, abajene baritabira cyane ubutumwa bwo kuririmbira Imana, kumwaka ku mwaka bariyongera. Nuko umwaka utaje igitigiri cy'abita bari mu rubanza kiriyongera cyane, kandi n'abakristo mu mucungararo barabishima cyane, kubera ko dufise ukuntu dufasha abo bamerewe nabi mu buryo butandukanye. Na paruwasi turayunganira mu bitandukanye, gutanga umukozi n'ibindi. Murakoze cyane. Ego Claver, muvuze ko musanzwe mwarabonye icyo mwungutse, haba mu kugira ubumwe, haba mu kuririmba, yuko n'abarimvyi baba baragwiriye. Bego no munsi murizeye ko ico gikoko mwatanguye kizobandanya kigira ingufu muravye ingene mwahuye no munsi? Ego cyane, turizeye ko kizobandanya gitera imbere, kuko turavye ku mwaka abaririmbira Imana bariyongera. Turavye ku mwaka amakorale ariyongera, nabitabira buno butumire bariyongera. N'intambwe rero turabona ko kiguma gitera imbere cyane rwose. Turishima n'ubutumwa burasasagara bukamenyekana hirya no hino. Yego, murakoze. Muravye ico kijanye no kubigisha umuziki Siridi yavuze, muramaze kugira intambwe, muravye imisi amaze abigisha mu mice itandukanye? Murakoze cyane. Ego cyane, ndavya kuri paruwase Rushubi sego twari dukenye abigisha b'umuziki, kuko abahari turi bake ntidukwiye. Mu minsi bamaze kwiga hano mu Rushubi turabona intambwe idasanzwe. Ubu turavise abenshi badufasha kudirija, batabihoramo, bari mu ishure, badufasha kuzabarerekana ati turi muri gami n'iyi, kubera bari ku ishure. Turabona intambwe irahambaye cyane, gusa mugabo barasohoka ngo baronke impamyabushobozi ya mbere, ariko turabona ko mu minsi iza nibamara guheza ayo mashure zobari byiza cyane, zoronka abadufasha benshi cyane, umuziki utera imbere mu Rushubi. Murakoze cyane. Baba
Ego Shanera namwe muri mu rwego nyobozi rw'amakohari. Murakoze cyane. Aba nanje ndi muri kohare sanzwe ndirimbiramo. Kohare yitwa ngo iki? Kohare yitiriwe Ubutageranda, kohare Sainte Trinité. Niho nsanzwe n'umuhanuzi muri iyo kohare nyene. Okay. Yo irangurira ubutumwa nawe nyene ngaha kuri no paroisse. Ego irangurira ubutumwa kuri ishuri nyene ku paroisse. Sirdi nigeze kubona nyuma y'igisabisho c'inkuka ya misa mwishikana mwaciye bugufi muri shikana n'igisabisho mwishikana ku butatu bweranda. Ego cyane. Sinzi gato itugarutse kuri Sirdi ko kijya gisabisho cagenewe abiza umuziki gusa canke caraba bose imbere yuko ncangaruka kwa Shanera kugira ngo ndamubaze ico nipfuje kumubaza. Kijya gisabisho nabwo kiraba bizo muziki gusa ariko caraba zina muririmbira mana wese arimo gutumwa kuko uravye n'amajambo arimwo ne yatwerekeza kunina hazimana ubutatugeranda kubari mu migwi yo kuririmbira Imana. Ego cyane. Mugari abo nabonye bari bagiye gufukama imbere n'abandi bari bakiri mu basigaye mu bibanza byabo. No kuvuga ko abagiye imbere barabo biga umuziki nibo bari baserukiye abandi kuko nabonyene baje kwiga umuziki bavuye mu makorari atandukanye kuko bajya ntibavuye muri korari imwe bavuye muri ayo makorari. Amakorari ni yagiye barungika ati wewe baratora abo babona bavuga bati mwebwe genda kuduserukira mugende kwiga umuziki kugira ngo muzoce muza mutwigishe natwe kuko korari yose itari ishobora kuciza kuko urumva n'amakorari menshi rero bajya n'abaserukiye abandi ariko kijya gisabisho ni cagenewe bose abaririmbira Imana bose. Murakoze cyane ku muco muduhaye. Shanera none namwe mu biga umuziki mwoba murimwo? Ego murakoze. Nanje naratewe iteka ryo kuba muri abo biga umuziki hama kandi tugakeguka cyane intambwe tugeze ko dufashijwe n'umumigisha wacu kuko turiko turaraba turabona ko ivyo twahora dukora byose atari byo. Ubu rero twizigiye ko dufashijwe n'umukama tugiye kubishyira ku rutonde byose hama n'abataje kwiga uwo muziki natwe tukabaha ubumenyi twakuyeyo. Uriko uraraba urugero rw'aba abigeme canke abadamu muri rusange igitsina gore reka iyo mvugo niko numva umenga byoza bitomoye gusumba ubona babihurumbira ku rugero rushimishije. Ego cyane murakoze. Turiko turaba urugero rw'abiga umuziki ahubwo hanini
abamama n'abigeme nitwe tubihurumbira cyane sinzi ngira ngo abapapa kubera usanga bisumamo mu buryo butandukanye ariko nabo nyene turashima urugero ariko kuvuga muri rusangi twese turi ku rugero rwiza ariko igitigiri giteye imbere cyane icy'abamama n'abigeme tukwekisa naganze nta gihe birashika ukumva umenga woheba bivanye n'ingene ivyigwa biriko birakugura ukumva umenga wokwiviramo tukwekisa naganze amajewe kubera ko nari nasanzwe navyifuje kuva imyaka nari nararondeye n'uwo baramba hafi kugira ngo nshobore gutera intambwe ahubwo numvise babivuze numva ndahimbawe cyane kuko ndumva ko mu gihe nobishikiza hagati noba mpomvye kuko naciye nsanga ivyo twahora twibaza vyose ko tugira ko ari vyo twasanze vyose atari vyo rero nanje ndumva ko umengo ntapfuye canke ngo ngware ndumva ko ntoshobora guheba ntahejeje tukurekeza naganze ntugapfe mwiza turagukeneye ko ubwo bumenyi ubu dusangize bugirira akamaro ekleziya siridi muriko murigisha umuziki intambamyi mukunda guhura nazo nizahe intambamyi dukunda guhura nazo mu kwigisha umuziki ni rimwe na rimwe ni ikirere hari igihe kitubangamira canke kikatubanira nabi ku buryo usanga umuntu ariko ariga hakanye cyane bigatuma umuntu umenga ntashwashwanutse hanyuma ugira kabiri ni ingorane z'amashuri aho dukunda kuronka kubera tuza kwigira haba hasohotse abandi banyeshuri hari igihe rero bivanye na programa y'abanyeshuri yiyongera ko gatoya bikaca bitugora amashuri tukaca turaba ingene twiyaranje kundi ukaca usanga rero umwanya muremure twari kwiga hari igihe tukuye ko gatoya twideplasa tuja kurondera ahandi twigira hanyuma kandi intambamyi yindi novuga nti ni ibijanye n'ibi bihe tuba turimwo kuko mu kwideplasa bitaba byoroshe kuko nka je mvi Bujumbura sinza n'amaguru kuko nza n'ubundi mvuye ku kazi rero urumva nivyonye biraba intambamyi kuko mu kwideplasa biragorana gatoya kuko ndinda kuja gutegera amamoto nkaja kuriha gutyo hari gihe nsanga amadeplacement atari karoro mu majambo make ni ivyo hanyuma ibindi navyo ni ibikoresho byo gukoresha kuko hari gihe twipfuza ibikoresho special nyene byabigenewe tukabibura mugabo mu magara make yacu tukagenda nyene turagerageza mu byo dushoboye mugabo urumva ko haraho intambwe tuba dukeneye gushikako tudashobora gushikako kubera ubukene bw'ibikoresho murakoze cyane kandi umukama bakomeze kukigoro mugira kugira ngo mubibe imbuto nziza ifasha ekleziya kubandanya iba akanovera ibicishije mu makorali turagarutse kwa coordinateur Jeremy muri ubu butumwa bwo kurusukurira amakorali nawe ntubuzi intambamye uhura nazo usukurira amakorali atandukanye yo muri paroisse intambamye mukunda guhura nazo muri ubwo butumwa nizaye yego tugire Kristo naganze intambamye mu butumwa ntizigera zibura intambamye zirahari ko abari imbere mana bose bari munsi y'igihumbi n'amajana 5 rero abari imbere mana bose kugira ngo bace ku murongo umwe si ivyo umuntu yiha ikigo cy'umutima mweranda intambamye ntizibura naho tumakumuna manama arongo y'amakorale bamwe bakaza abandi nibikunde abandi kuba bakora ubuzi butandukanye hari abakorera hanze y'igihugu hari abakorera muri paroisse hafi na hanze ya paroisse rero gutyo aho mukeneye ngo mubake nabwo ekleziya y'umuryango mu kuja hamwe kugira ngo twige ibyo akamaro ekleziya mu kuririmba n'ibindi bitandukanye tukababura hafi intambamye ntizibura hari igihe rero ishika bakanagaba gatoya mugabo urushuho si kenshi bagaba si kenshi niyo bishitse turaja hamwe tukaganira icyo bihera nk'ubu n'ikimiyamiye cyuko batanagaba no munsi mwabonye nibyo biboneye yego hari abarimbira amana batari bakeya iyo bakora amakware bose niho bari abajeje amakubite mpuzamahanga ku masirisa niho bari n'abatandukanye bose niho bari icyo rero turagishima cyane ko banagamburutse kandi ko bamubikora kuri byo intambamye rero zihari ahubwo dusaba ko n'abatwumva ngo dusabira kuko igisabisho kirafasha cyane ko muri izo ntambwe nziza ziraba igikuru twabonye ko igisabisho ejo cyotuma intambwe zigabanuka tugasabiranira mbere nicyo gituma tumaze kumva ko tubatoranye mu Isilamu
biradufasha cyane kugira ngo tumwisure dusabiranire n'izo ntambamyi ziba hagati y'abana bariya kutumva ibintu kumwe igihe haba nk'amega nk'amakorale ntibabyumve kumwe izo n'intambamyi tukaja hagati tuje hamwe tugire urukundo mugabo agashobora babyumva kumwe tumaze kuja hamwe tukabona ko bibaye ibintu bisanzwe. Murakoze. Mugenzi wacu Claver nawe nyene yatubwiye ko ari mu rwego nyobozi. Nagomba ndakubaze Claver, uri kuraraba imyaka 9 mumaze mugira ubumwe mugahimbariza hamwe uyu munsi mukuru wa Cecilia Mweranda, simike kandi mwatubwiye yuko biriko birakuza muri mwebwe ikintu kijanye n'urukundo, kandi biriko biratuma abantu bahurumbira amakorale atandukanye agize no paroisse ya Rushubi. None iryo hurumbirwa ry'amakorale agize paroisse ya Rushubi mubona biri ku rugero rushimishije? Murakoze. Turiko tubiraba biri ku rugero rushimishije, turashima kubera ko biravye amakorali ariyongera hafi ku mwaka ku mwaka, abaririmbira Imana bariyongera ku mwaka ku mwaka. Kuvuga rero tubiravye biri ku rugero rushimishije cyane. Naho bishika ngo hagira abava mu makorali hoho ega biyongera bariyongera nta bavamwoho? Yego birashika mugabo ni ku bitigiri bitoyi cyane. Arashobora kuvamwo bagiye kuba mu yandi maparuwasi cyangwa amakorale y'ahandi bimukiye kuba, kandi hari n'abo bishika ugasanga shetani yaba kuyishije, mugabo ni ku rugero rutoyi cyane, abenshi n'abinjira abenshi z'abasohoka. Naganze. None musanzwe mutunganya gute inyigisho nkomeza mutima mu makorale? Ko nibaza ko ubutumwa bwanyu budashingiye ku kugira ama repetition no guhurira hamwe inyigisho muzakira kuri uno munsi wa Cecilia Mweranda gusa. Nawe no ngo musanzwe mutunganya gute ubundi butumwa bubahuza canke uko mu bitunganya uko ariko kose ku buryo umuririmbira Imana aguma ahagaze mu bukristo nyabwo? Yego murakoze. Twebwe ku mwaka twama twatunganije inyigisho mu baririmbira Imana, irashobora kuba nka kabiri mu mwaka baririmbira Imana kugira ngo twibukanye neza ingene ubutumwa tujejwe tubukora neza. Hanyuma y'ibyo kandi hariho n'inyigisho, hari n'imigwi y'ubutumwa mu paruwasi yama yategekanirije abanyamigwi n'abanyamihari, nabo nyene twama turimo kugira ngo tubandanye twigishwa kugira ngo ubutumwa bubane butera imbere. Inyigisho rero turazitunganya kandi zamaze kubaho. Nk'uno munsi mwabonye ko hari inyigisho hafi 3. Murakoze cyane. Akajambo kanyuma kuba ariko barakurikirana n'umbondesha kure yacu nakahe? Murakoze. Twifuza ko mubandanya mudushigikira kandi mukadufasha mukabandanya mudusabira kugira ngo ubutumwa bwacu bubandanye butera imbere, kandi muzotwame hafi kenshi. Murakoze cyane. Jeremy, namwe akajambo mwosozerera ko kino kiyago cacu nakahe? Mbega ico musaba abariko barakurikirana iki kiganiro cacu ni icaha? Murakoze cyane. Cyambere nuko batwumva dushigikira kuko tuko turakora ubutumwa bijana n'uburyo muri paruwase yacu n'amakorali amaze kuje ku rugero rwo gusohora indirimbo ubuhinga bugezweho, turabihenguruka cyane. Indirimbo zibona cyangwa zitabona, audio n'amavisuel gutyo birashobora amaze gushika mu makorali nka mu Rushubi ariko ari yasohoye mu Kinyovu. Ari bisaba ko dushigikirwa kugira ngo dutere imbere, turetse no gusohora gusa kugira ngo turirimbe koko by'ukuri tumaze kuronka uburyo tugashira indirimbo ku masanamu, mugabo tutibagiye ko badushikiza n'igisabisho kugira ngo ibyo turirimba bibe ibyo tubaho mu buzima bwacu bwa misi yose. Yego. Murakoze cyane. Shanera, akajambo wosozerera ko kino kiyago cacu nakahe? Yego murakoze. Akajambo nanje nosozera ko kino kiyago ubwambere na mbere ntanguye kubakengurukira kuno mwaje kudushigikira kuko duca tubona ko tudatamba twirorera, dufise abadufasha mu mugongo.
hama tugasaba kandi ko n'ikindi gihe mwaza muraza kudushigikira ndetse n'abariko badukurikirana boba batarashika kuri iyi ntumbero ngo bashobore guhimbaza uno muvunyi nabo ngo bavyijukire kuko nka jewe tutaratangura gufata umunsi nk'uwo ngo tumuhimbaze sinari nzi n'umuvunyi n'izungu wariwe hama nkabakengurukira cyane kuri iki kiganiro muduhaye murakoze. Ntiwaruzi umuvunyi w'isungu wariwe ubu waramumenye bike mu byamuranze n'ibyaha Cecilia Mweranda ufagiye yavukiye mu gihugu cya Portugal hama yari umuntu yakunda kuririmbira Imana cyane kuko ngo n'umunsi wo kubaka kwiwe Cecilia ngo yararirimbiye indirimbo nziza uwo ubakanye kuri Kristo Naganze Kristo ego cyane Sirdi ndayikengurukiye mu gusozera akajambo mwumva mutosozera mutavuze mudashikirije nakahe je na imbere yuko sozera reka mbanze mvuge ikintu kimwe novuga nti n'urufunguruzo mu bijanye n'umwuga wanje baratubwira bati indangura kintu mu gifaransa ngiye bita definition umuziki n'umwuga wo gutunganya amajwi mu kuyasohora ku buryo buhimbara amatwi uko gusohora amajwi bikaca bigirwa ubwa mbere ni umuntu ubugira kabiri ibicurarangisho hanyuma rero umuziki hanini ugizwe nuko gusohora amajwi nako kantu nase kugenda ntavuze kuko haruhande yo kuba ubutumwa ni n'umwuga kandi twavyumvise ngo n'umwuga wo gutunganya amajwi ni kuvuga no mu butumwa rero mu ndirimbo ibyo tugira byose haba harimo umwuga ukongera bukaba n'ubutumwa kuko abantu benshi burya bakunda indirimbo rero ikintu nagomba gusozerera ko ni ugutumirira abariko baradukurikirana bose bagerageze ibishoboka byose kugira ngo uwo mwuga wo kuririmba utera imbere bahurumbire cyane kurondera ubumenyi bujanye nabo kuko uko barondera ubumenyi baburose niho baheza bagakora yabu uwo mwuga baba n'ubutumwa bakabukora neza hanyuma ininahazwa ry'Imana rigaheza rikaninahazwa Imana ikaninahazwa kanatsinda ngo umwuga wo kuririmba no mwijuru uzobandanya aho ibindi byose bizoba byahagaze nuko niko kajambo no batumirira kwinjira mu makohare kwitabirira inyigisho cyane cyane barinze baronka umuntu abigisha umuziki bakawitabira bivuye inyuma babikunze nako kajambo numva no hamagarira bariko baradukurikirana tugire Kristo Naganze Kristo akaba ari no ngaha rero dusozerereye kino kiyago cacu twareko turagirana n'aba abavukanyi tukaba turi kumwe na ndayikengurukiye Sirdi sanzwe ndi umupolisi ndangurira ubutumwa muri Paroisse Regina Pacis Sokati abasanzwe kandi nkorera mu gisata cyo kumenyesha amakuru mu gipolisi cy'u Burundi. Mwakoze cyane ko tuyagira Sirdi. Murakoze namwe. Kandi twari kumwe na Irakoze cyane arangura ubutumwa muri Kokare Sainte Trinité yo kwishura ushu Paroisse Rushubi. Shane mwakoze ko tuyagira. Twari kumwe kandi na Ucumi Jeremy abandi professeri makwaro in Paroisse ya Rushubi. Sanze nunge nakora Sainte Famille yari yandetse. Tubakengurukire namwe ko mwaduhaye akanya mukatoyagira. Turashimiye cyane. Eko kandi twari kumwe na mugenzi wacu Claver Hatungimana abasanzwe ndi umuhanuzi muri komite mpuzamakorari ya Paroisse Rushubi ongera nkaba n'umusuku wa Korale Saint Joseph iri hano kwishura Rushubi. Murakoze gose namwe turabakengurukiye Karaveri. Murakoze cyane. Dukengurukire namwe bwe mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango kugeza aho dusoreje kino kiganiro inyuma ya kamera nkuko nababwiye ni Edmo Kwizera mu bumwe na mugenzanje wa Radio Maria Deus niyo nizigiye. Turabakengurukiye tubifuriza kubandanya mukura mukomera mukwemera. Mwibuke gukirika kuri sabone canke subscribe mwongere musangize kino kiganiro cacu kugira ngo impanuro duhawe n'abana bavukanyi zishike kure hashoboka gira umugisha gira iteka. Bye bye.